Eka subire ndabaramutse n'abahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no genekerezo rya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2023. Tugiye kugaruka ku makuru ariko aravugwa irya nino mu gihugu, inkuru zivugwa muri politike, izivugwa mu butunzi, ubutungane, umutekano n'ibindi vyishi biriko biragarukwako cane. Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ivyiwe vyoba bigeze hehe? Amakuru yihuta cane nuko amatungo ya General Alain Guillaume Bunyoni yoba agiye gufatirwa na leta. Ibitari bike biriko birahinduka ngaha mu gihugu c'u Burundi inyuma yifatwa n'ipfungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Mwibanki nkuru y'igihugu ibintu vyahindutse, mu gisirikare c'u Burundi n'igipolisi ibintu vyahindutse. Ivyo byose nukubera General Alain Guillaume Bunyoni n'amakuru yihuta tugiye kubashikiriza kuri uyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi. Turaza kubaha idonido. Hari umutamakazi yafatiwe mu mirima y'umukuru w'igihugu ku Kirimba kwa Ndayishimiye. Iyo mutamakazi akaba yafashwe ariko ariba. Ivyo yariko ariba turaza kubibabwira n'ukuntu yafashwe, muraza kumubona ukuntu abasirikare bamufashe bamwambitse menote. Uyo mutamakazi arenze imyaka 70 akaba yafatiwe kwa perezida ariko ariba. Ivyo yariko ariba muraza kubikurikira mu buryo buramvuye. Ni inkuru nyinshi cane twabegeranirije, muraza kugenda murazikurikira. Mwese rero ni mufyonde kuri subscribe kugira uraje ushikirwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu. Imbere yuko tubabwira ivya General Alain Guillaume Bunyoni n'ukuntu ibintu biriko birahinduka mu gihugu, katubanze tubashikirize kano gakuru keza kubaharanira gateka kazina muntu. Sentare nkuru ya Ntahangwa ku munsi w'ejo igenekerezo rya 28 z'ukwezi kwa kane 2022 yafashe ingingo yo kurekura abaharanira gateka kazina muntu batanu bari bahagaritswe ku karenganyo ku wa 14 z'ukwezi kwa kabiri 2023. Abo barekuwe ni umushingwamanza Sonia Ndikumasabo arongoye ishirahamwe AFGB, hakazamwo Maria Emerusabe wo muri AFGB. Harekuwe kandi Audace Havyarimana arongoye APDH na Silvana Inamahoro wo muri APDH na Prosperi Runyange wo muri APDH. Bose uko ari batanu bararengutse ejo haheze imbere y'iyo sentare. Muri Ruhuhuma 2023 umushikiranganje Martin Interetse yari yagirije ivyaha bikomeye cane abo baharanira gateka kazina muntu, harimwo no gufasha imihari y'iterabwoba. Ivyo vyose yabivuga atacemezo na kimwe afatiyeko. Nagakuru keza rero kuba barekuwe, ariko nanone tukaba dusaba ko na Floriane Irangabiye umumenyesha makuru apfungiwe umwuga we wo kumenyesha makuru yorekugwa. Turakeje abafashe iyo ngingo nziza yo kurekura abo baharanira gateka kazina muntu. Kwa General Alain Guillaume Bunyoni ibintu vyoba vyifashe gute ubu turiko turavugana? Katubanze tubashikirize zino mpinduka ziriko ziraba. Mu gisirikare no mu gipolisi ibintu vyahindutse. Ivyo vyoba bifitaniye isano n'ifungwa rya General Alain Guillaume Bunyoni. Amafaranga azohemba abasirikare n'abapolisi yongerejwe azova hehe? Amatungo ya General Bunyoni ashobora gutezwa akagurishwa canke se igihugu kikayafata kikayagurisha n'amafaranga atari make. Bivugwa ko Alain Guillaume Bunyoni yoba afise ashobora gufatirwa akaba ariyo araje arafasha mu guhemba abasirikare n'abapolisi. Amakuru yihuta dushikira nuko umushahara w'abasirikare n'abapolisi wadugijwe bimwe biboneka. Hari haciye imyaka 2 tubashikiriza inkuru ku kibazo c'imishahara y'abasoda n'abapolisi. Twarababwiye kandi uko abasirikare bahora baratabaza bidoga barira, maze tugashikiriza ivyiyumviro vyabo.
abasirikare batari bake bakaba baragiye baradusaba gushira habona ingene umushahara wabo wahora uteye isoni ibihumbi 65 y'amarundi ku kwezi yahora ahabwa umusirikare mutoya. Inkuru twagiye turatangaza zikaba zarashavuje cyane umukuru w'igisirikare kugeza naho atangura kudutuka mu nama yagirisha abasirikare, ariko izo nkuru zatumye abategetsi b'u Burundi bumva ko ikibazo gikomeye batangura kwiga uko cotoregwa umuti. Abasirikare benshi baraye batwandikiye bavuga umunezero bafise, umushahara wabo waraye udugijwe ku rugero bashima cyane. Benshi bakaba batwandikiye bati nta mukuru w'igihugu n'umwe yari bwadutunga, nta mukuru w'igihugu n'umwe yari bwadutugiri, nta mukuru w'igihugu n'umwe yari bwatudugiriza umushahara kuri uru rwego. Ndayishimiye abikoze. Ndakeje abasirikare b'u Burundi n'abapolisi b'u Burundi kuri iyo ntambwe bageze ko. Ndakeje abarongoye igihugu bumvise ako kamo. Abasirikare bahora bahembwa amafaranga ari munsi y'abandi bose muri kano karere, byari bibabaje cyane. Perezida Ndayishimiye yumvise ico kibazo, nawe turamukeje. Mukomere ntwara miheto zacu, namwe mujejwe umutekano w'abarundi. Bumwe mu butumwa twaronse bw'abo basirikare nabwo ne tugira tububashikirize. Umwe mu basirikare akaba yatwandikiye ubutumwa avuga uko imishahara yabo yadugijwe. Umwe mu basirikare yatwandikiye ati Perezida Ndayishimiye arahinduye amateka y'abasirikare mu mwanya muto. Abasirikare twayaze banyandikiye baryohewe cyane gose, bikina amatavu, abandi bivuga amazina ya General Neva. Umwe yayiciye umurya ati Perezida Neva arakaramba, ndi umututsi ariko andutiye babuyoya kuko baduhendesha amoko bakibeshaho bonyene. Uzomukomakoma Neva azoba yiteye ingorane. Ndamusabiye kuramba kuko ahejeje kudusubiza agateka Satani yari yaratunyaze. Ubu samabanga Imana yabikoze. Neva asubije ijambo abari bararyatswe. Generali yama ari generali kabisa. Asumbije abaprezida bose batwaye Burundi kuva bwikukiye na Nkurunziza rimwo. Neva niwe wenyene yandikishije amateka mu guha agaciro kabereye uwitangira igihugu koko akongera akagipfira. Ubu mu Burundi umusoda niwe agiye guhembwa amafaranga menshi cyane kurusha abandi bakozi bose, kanatsinda arabarusha gukora kuko we akora amasaha 28 kuri 28. Uburaho we ati igisoda c'u Burundi coba kigiye kuba nk'icambere muri aka karere ka EAC mu bihugu bihemba abasoda baco neza, kandi nta nkeka ubu kigiye guhurumbirwa kuruta. Morale abasoda bafise, umwansi agiye kubona ibara mw'abantu mwe. Mu matora ya 2025 na 2027 hoho abakeba ba CNDD FDD nibazeruke, amatora yaraheze. Hasigaye kumenyekana ko Neva yokongerwa manda ya gatatu yo kumushimira gusa, nayo iya kabiri yoyo nta n'amatora akenewe. Hirirwa harononerwa amahera y'ikingo nayo matora, kandi uzotsinda aza azwi. Ati Imana komeza perezida wacu Neva, ubandanye umuhesha ubwitonzi n'ubushobozi nk'uko ingabo zimwivuga, no mu bindi bisata bize bigende neza. Irambire mwese mwangabo aho muri hose ku kazi mukora, ku kuntu mwadukuye ku mwansi muri 2015, ku kazi muriko mukora i Kongo, uko mwigenza za Somalia na za Centrafrique. Mwari mukwiye vy'ukuri gushimirwa, mwarahezagiwe. Ubu imiryango y'abasoda igiye gukurwa ko agakengerwe. Nimukomere naje nshiye ndagikumbura, komere naje nshiye ndagikumbura.
ngubwo ubutumwa buva mu basoda n'abapolisi b'u Burundi ni umunezero ntangere kuri abo basirikare bavuga ko banejerejwe no kuba umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito abadugirije umushahara n'agakuru keza gose mu basirikare b'u Burundi. Amafaranga azohemba abo basirikare yongerejwe inyuma y'ipfungwa rya Generale Alain Guillaume Bunyoni. Bati amatungo ya Generale Alain Guillaume Bunyoni niyagiye kugurishwa maze abasirikare b'igihugu bahembwe. Ewe uyo mu generale yari yarazingamitse vyinshi, ati Imana hezagire umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito ku ngingo ariko arafata. Ariko nk'uko twabibabwiye mu birabana n'ubutunzi, ibanki nkuru y'igihugu nayo ihejeje kwisubirako ku ngingo yari yarafashe. Bamwe bati ubwo Bunyoni afashwe ingingo zose zigiye guhinduka mu gihugu, ati ingingo bari barazifatiye General Alain Guillaume Bunyoni kubera amafaranga menshi afise, ivyo byose bikaba ari byo byagiye biratuma hafatwa ingingo zitandukanye. Ngukuni mbonera kureza CNDD-FDD ziri mu gacerere ku idosiye ya General Alain Guillaume Bunyoni, wogira ngo nta mbonera kureza ikiri mu Burundi ko mwahora mumuhayagiza. Ubu Alain Guillaume Bunyoni ko mutari ko muramuvuga, ati mwamaramaye muri mu bimaramare. Inyuma ya Bunyoni mwivyuza, ati inyuma ya Bunyoni mwifuza karinde yo kurikira. Ati Alain Guillaume Bunyoni yari yarazingamitse ibitari bike, ariko siwe wenyene na perezida nakore ku bindi bihangange, kuko nawe nyene aravugwa mu madosiye y'ubunyonyezi. Katwigarukire ku banki nkuru BRB yisubiye ko kuva ubu ngo ubitsa canke ikuza canke ubitsa ayo ushaka mu banki y'igihugu biremewe. Mu gihe banki nkuru y'igihugu BRB yari yarafashe ingingo inomero D1/100/2023 yo kuwa 13/0/2023 ibuza kubitsa canke kubikuza ayarenga imiliyoni 15 ku munsi n'imiliyoni 100 ku kwezi. Umuyobozi mukuru w'ibanki BRB yasohoye itangazo kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 28 Ndamukiza 2023 amenyesha ko guhera uyu munsi umukiriya wa banki yashobora kubitsa canke kubikuza amahera yose ashaka atarugero ruhari. Kubwa Gabriel Rufyira arongoye Oricome we abona ko iyo ngingo ije guhonyanga itegeko Uburundi bwateye ko umukono mu mwaka wa 2008 janye no kurwanya abanyegeza amafaranga akunzwe gukoresha mu bikorwa vy'iterabwoba, branchement de capitaux. Mu gihe idolari ryari rigeze hagati y'amafaranga 4,600 n'ibihumbi 4,750 ku masoko yo mu kinywabi, umuyobozi mukuru wa BRB we avuga ko ahubwo nyabuna iyo ngingo co kimwe n'izindi zafashwe zizotuma haba gutorera inyishu ikibazo c'idolari riguma ridoboga rigahungabanya ubutunzi bw'igihugu. Twobibutsa ko kuva iyo ngingo yahahora ifashwe idolari ryagiye riraduga ku rugero rudasanzwe. Bamwe bakaba bavuga ko yoba yari yafashwe mu ntumbero yo kwitegurira guhindura inoti Uburundi bukoresha, kubera vyavugwa ko hari bamwe mu Barundi banyegeza amafaranga mu nzu zabo, ibituma mu mabanki hariho ubukene budasanzwe bw'amafaranga. Uwadomwa ku rutoki cane ni General Alain Guillaume Bunyoni, ariko nk'uko twabibabwiye abapolisi bagiye gusaka kwa General Alain Guillaume Bunyoni nta n'urufaranga na rumwe bahatoye, nta kigwanisho bahatoye. None rero ngo basanze barihenze. Alain Guillaume Bunyoni amafaranga yiwe ngo yoba yarayanyegeje mu bihugu vy'amahanga, ngo kandi baramuhaye igihe cyo kwitegura gutya amafaranga yiwe ayanyegeza ahandi. Ati imbere y'indwi zibiri yuko Alain Guillaume Bunyoni aja gusakwa, Perezida yari yavuze ko inoti zishobora guhindurwa. Ngizo ngingo zose rero zari zagiye zirafatwa gihuti kubera General Alain Guillaume Bunyoni, naho basanze atamahera afise ngo izo ngingo zitegerezwa rero gusubira zigakurikizwa, kuko wo bariko
bararombereza mu gufata ingingo basanze ata amafaranga afise menshi ku banki nkuru y'igihugu ngo yanyegeje mu mabanki yo hanze y'igihugu. Ayo mafaranga ya Alain Guillaume Bunyoni yoba anyegeje he? Tuzobigaruka ko mu makuru yacu yo hanyuma no kuri izo ngingo ziriko zirafatwa inyuma ya Alain Guillaume Bunyoni afashwa agapfungwa. Ni amakuru menshi aba ariko aragarukwa ko irya nino. Aho Alain Guillaume Bunyoni apfungiye n'ibindi biriko biraba, ivyo kubonana n'umushikirizamanza, kurenguka ku mushikirizamanza kizigenza wa Republika vyahereye hehe? Amakuru mashasha nayahe? Turaza kubigaruka ko. Katubanze tugaruke kuri ya nkuru twatanguriye ko, aho hari umutamakazi yafatiwe kwa Neva avuye kwibayo amateke. Iyo mutamakazi akaba yafashwe kuri no genekerezo rya 10/29 zo kuno kwezi kwa kare. Hari umugore bivugwa ko yafatiwe mu mirima y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye batazira General Neva Igitega mu bucagucagu bwo kuri uyu wa 29 ukwezi kwa kane 2023 ariko yiba amateke. Mwibaza ko azokoroherwa naho nyene kwibwa yari yategetse ko abagirizwa ivyaha bito bito baburana bidegembya. Uyo mutamakazi akaba yambitswe menote bamushira imbere y'abantu ati nguyu musuma turamufashe yivye kwa Perezida Neva. Ati ndi Neva noca ntegeka bakamuha umufuko wuzuye amateke bakamuha nayo kugura ibiharage n'amavuta, hama we nyene akahakura icigwa. Wapi mbere uwo nta caha afise, burya hako yari gufatirwa mu mirima wa Murundi yofatirwa kwa Perezida kuko nawe araza kubura uko yomuhana amubabarire. Ati ushima abarundi bababeshera ngo barashonje badashonje. Nta Murundi aherutse gufatirwa mu mirima ari kwiba. Ibi bintu uravye neza omengo ryari nkihimiriza. Rero uwo mumama atekeregwe neza yitahire yivuga kuko abaye intwari, kuko birababaza iyo habaye ihimiriza ntirishike ku ntumbero. Neva yaravuze ko ata Murundi ashonje, ikizomwemeza ko abarundi bashonje ari uko bazofatirwa mu mirima bariko bariba, none bahindukiriye imirima yiwe niho bariko bariba. Ku kirimba kwa Neva iyo muvyeyi niho yafatiwe. Nyamba yari yivye kubera inzara atari ivyo yoba yagira ashore, baramubabarira kuko mw'isi inzara ihari zohava yinjiza benshi mu nzu z'abishwa. Uti uyu muvyeyi aratomboye mwibanga ntangere yitegure kwakira umuceri, ibiharage n'akabahasha karimwo nk'amamiliyoni 200 amateke. Ati kwa General Neva naho ntabwo vyoroshe, aroroherwa nyene. None naho Neva yavuze ko ibigore vyumira mu mirima ariko atabaja kuvyiba ngo nico cerekana ko abarundi badashonje. Ati uyo mutama nibamurekure yidegevye yitahire, ivyo kumushiramo za menote n'ukumumaramaza nta caha gikomeye yakoze ku buryo bumwambika za menote. Ngivyo bimwe mu biba biriko biravugwa irya nino ku mbuga zitandukanye mu binyamakuru, ivyo tuba twavanye mu masoko yacu n'ibindi vyinshi mutegerezwa gukurikira. Vyonda kuri subscribe maze urashikirwa na zino nkuru umunota ku yundi uko tuzishizeko zikagushikira mu bambere. Mu kanya turaza tugaruka kwa General Alain Guillaume Bunyoni n'ibindi vyinshi turiko turegeranya.